Kompa mu ngoro y'Imana canke piano. Tuvyemeranye uyu munsi indirimbo zo mu bwoko bwa gospel ni hiti gusa. Zifise umudiho n'amajambo bitari bimenyerewe ivyorohereza urwaruka rwa Gen Z cyane cyane rwo mu bisagara. Uburorero Hi bestie, every morning ndagusengera ndaguhezagira mon ami Jésus papa et maman ananideke amamtoto mdogo mimi ananideke. Izi ndirimbo ziririmbwa cyane no gwaruka ruhurikiye mu madini y'abakizwa. Hari bamwe bavuga ko ari ibikorwa vyiza kuko bifasha gushikana ubutumwa bw'ijambo ry'Imana vyoroshe kugwaruka, abandi nabo bati habe namba ngo izo ndirimbo ntiziba zisunitswe na mpwemu yera kuko ngo abaziririmba baba bishakira hit na views. Karatsinda ngo ziririmbwa cyane mu buvyiniro boîte de nuit kurusha mu ngoro z'Imana. Ico bikoze iyo migwi yo mitwayaze ihurira ku kuba ngo urwo gwaruka ari abakirisu mbere bivyaremwe bishashe. Gushika ubu intambamyo bihagaze he kugira izo ndirimbo zakirwe neza n'imigwi yose y'abakirisu. Iki kibazo twarakibajije Pasteur Makaka Jean Claude asanzwe ari umwungere w'ishengero Carpos mu gisagara ca Bujumbura. Yakitwishuye mu mice ibiri. Umuce wa mbere uwo mukozi w'Imana yabanje adusigurira ko umuziki w'Imana atasirugira. Yaduhaye akarorero kubo muri Haiti ngo iwabo ndetse no muri diaspora zabo baririmbira Imana muri Kompa na Zouk, ivyo twebwe tubona ko ari bishashe. Muri South Africa naho ngo amapiano barayatamba neza mu maeglise. Pasteur Makaka asobanura kandi ko ivyo tubamwe muri societe ari navyo kenshi dusanga biri muri eglise. Avuga ko nk'aba Apotre Apollinaire Habonimana basohoye album zabo igihe ca soft rock hari beat na influence ya chorale hamwe n'amakantiki ico gihe. Ngo yaragize ibibazo agitangura ama worship team. Kubw'uyu mukozi w'Imana mu vyo abajone bakunze niho n'Imana ica igashikiriza ubutumwa bwayo akujya kwa rap, reggae, zouk canke no mu mudiho kama wacu w'imvino. Kubavuga ko boba baririmba bishakiye ama views, Pasteur Makaka abishura ati ubishaka cyangwa utabishaka usanga y'ivyo vyabaye. Nivyo n'umutego ariko ntitworeka gushira ko indirimbo kuri YouTube kubera ngo itanga ama views. Imana ntiri contre les chiffres kuko nayo nyene irazi guharura, yarahuruye abakijijwe kuri Pentecote birandikwa muri biri. Ngo igikenewe ni ukumenya gestion yavyo gusa. Kuziririmba mu rusengero naho nyene ngo nta kosa na rimwe ririmo. Atomora ko kurya mu maconcert baziririmba kandi bakazitamba byategerezwa no kwemerwa mu maculte. Yamara Makaka aranegura ko indirimbo z'urwo gwaruka zanditse nabi. Ngo hariho indirimbo zirondera gukurikira beat gusa zidafise profondeur biblique canke zifise amajambo ari très léger adafise insiguro. Abona ko batari bakwiye gukinisha adoration y'Imana. Ngo Dawidi n'abandi banditsi b'indirimbo muri Bibiliya banditse ibintu bikomeye biri profond by'ubuzima bwabo. Ikindi anegura ni abo babandika indirimbo barondera views gusa. Asigura ati kwandika indirimbo bisaba gusenga ukuzuzwa mpwemu kugira uronke revelation. Ngo iyo ico gikorwa kidakozwe uko ngo ntaho biba bitandukaniye na bamwe bavuga ubutumwa budafashe. Ariko rero uno mukozi w'Imana avuga ko Imana ariyo yonyene imenya ivyo bintu, twebwe ivyo tugora kumenya nimba umuntu ari serieux mu gikorwa ciyo cyo kwandika no kurondera inspiration. Muri rusangi rero ngo kuba abantu batabona kumwe izo ndirimbo z'urwaruka biratahuritse kuko ngo nibo badobta iyo ndirimbo bivanye n'ivyo uri kurabwira Imana. Woba uhagaze ku ruhe ruhande? Ziraguhezagira canke